Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu leta mvyeyi kandi inkozi ntiyasize inyuma ubworozi ibicishije mu guha ibitungwa bene gihugu biciye mu runani rw'abasangira urugendo mu iterambere kugira ngo yirabire ingene inani ziriko zirakora. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yarishikiye ku kivi mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi kugira ngo arabe ingene abaronkejwe ibitungwa babironkejwe biciye mu mugambi wa leta PRDIGR ku rwego rwa mbere bokorera abandi bo ku rwego rwa kabiri. Umushikiranganje ati twaje kubatera intege mu kubaronsa inyana zivuye mu kokororanira mu bene gihugu baronse nk'ubwa mbere, akaba rero ari umugambi wo kuronsa bene gihugu ibitungwa. Ni umugambi wa leta ariko dufashanje n'ikigo PRDIGR gifashwe mu minwe n'ibanki y'isi yose kiriko kiraronsa inka abene gihugu ariko kikaba kiriko kiratunganya n'imyonga hamwe no gushigikira igiterwa c'ibigori n'umuceri kugira ngo abene gihugu baronke umusaruro ubereye. Twaronse akanyo rero ko kubashimira kuko bivyerekana yuko abene gihugu bamaze kwifatira umugambi ukorora kandi kororera mu mpongore bawufashe nka nkama, ariko tunabamenyesha yuko leta nkozi ifise iyindi ntumbero mu bijanye no korora, aho dushaka yuko twoshira mu makomine ibigo vya kijambere vy'ukorora gutyo aho gutuma umuntu umwe yisununura hisununure abantu benshi bari mu makoperative. Ni naho tuzoronka umusaruro ari nyama ari amagi dushobora gufungura mu gihugu, ariko biciye muri abo makoperative n'ivyo bigo vya kijambere vy'ubworozi ni naho dushobora kuzoronka umusesekara dushobora gushorera hanze y'igihugu gutyo igihugu kiyaronkera koyoko hamwe n'abene gihugu baharonkere nyene inyungu. None umugambi PRDIGR umaze gutanga inka zingana gute, ukorera hehe na hehe mu gihugu c'u Burundi? Mu bisanzwe umugambi uteza gutanga inka 3,000 mu ntara zitandukanye: Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Makamba na Rumonge, amakomine 11. Izo tumaze gutanga kuri ivyo 3,000 ni 2,430. Amajana 440 zatanzwe aha mu ntara ya Bujumbura, amajana 10 zatanzwe mu ntara ya Bubanza, amajana 282 zimaze gutangwa muri Cibitoke, Makamba zaronse amajana 620, Rumonge zimaze kuronka amajana 678, Bujumbura iracafise kuronka inka 160, Bubanza nayo iracafise kuronka inka 160, Cibitoke amajana 250. Ukwezi kwa gatanu kuzohera ico gikorwa tukirangije. Iyi ntambwe turayishimiye cyane rwose kuko ni ntambwe twashizemo inguvu nyinshi kandi ni ntambwe twashitse kuko twakoranye dufatanye mu nda n'abajejwe ubuyobozi bw'ubworozi mu gihugu
ni ukuvuga yuko ni igikorwa twasangiye n'abaveterineri bose, ni nk'akarorero twavuga yuko aho umugambi ukorana neza n'ibigo vya leta bijejwe urwego rwo guteza imbere ubworozi. Turavyishimiye cyane rwose. Buramatari w'intara ya Bujumbura ati turipfuza ko uyu mugambi wo kwaguka ugakorera no mu yandi makomine kugira ngo abenegihugu bashishikare kuva mu bukene. Umugambi turifuza cyane ko kwaguka ukaja mu yandi makomine. Niko umugambi uri gukora mu makomine abiri, mu makomine 9 agize intara ya Bujumbura. Ivyo bavyiza hamwe uwo mugambi ukwagura imihora ugashika mu yandi makomine, kuko turamaze kubona yuko hari amakomine atari make yo muri no ntara afise ibitungwa na cyane cyane ivy'inka bito bikeyi. Bigasabwa rero yuko imigambi mweniyi yo kuyumvirwa ko muri ntara ya Bujumbura kugira ngo abenegihugu bashishikare kuva mu bukene. Nkako mwavyumvise ko n'abenegihugu babinezerererwa ko abanyeshuri baca biga neza kandi bakongera akanywa n'amata, bisigwa ko baca bagira n'amagara meza. Rero ibisi byo muri zikomine ya Kabezi na Mutimbuzi gusa, ariko hariho n'izindi komine zivyifuza kandi hamwe vyoboneka byo bibaye vyiza. Abenegihugu baronkejwe inka ku rwego rwa mbere baranezerejwe nuko bashoboye kuzorora neza, bakaba bariko barokorera abandi, bakanashima naho zabashikanye ufatiye ku buzima bari babayemwo batarazironka. Mu batwa murazi ko bavuga yuko ibitungwa vy'inka tutobishobora kuvyorora, ariko umuntu utaramugerageza ntiwomugaye utazi inguvu zibaho zigarukira. Rero narakoze kandi ndakora birashimwa, nokoye mu bandi. Rero ico kintu ndagishima, nkagishimira leta y'u Burundi yitwararika kuvangavanga abantu bose mu butandukane bwabo, ikabaronsa ibitungwa itavanguye. Nkongera nkashimira n'abarongoye uyu mugambi PRDG ishika kuri tere igakora ibikorwa itarabiye ku masantima y'abantu, hakuvuga ngo naka ntashoboye bakabivuga mu majambo, bakabishira mu bikorwa bakaraba ko adashoboye. Ico ndagishimiye aba baserukira uyu mugambi PRDG wakoze iki gikorwa. Jewe raje kokorera abandi, jewe uyu mugambi nawe ubonye neza, kuko jewe nari umufakazi mu bisanzwe sinagira shenge na rugero, mugabo kugeza ubu aho ntoreye iyo nka narayitoye irangirira akamaro. Ubu kare sinahora nimbura ibigori by'impeshi, ariko naho ndumutamakazi nditaho nkabanda nkayora umwavu nkashira mu marenge y'ibigori. Ubu ku mpeshi ndaronka ibigori kandi narakamisha, nkitangura natangiye kama amalitre 5, ku mugoroba nakama 3, mu gitondo nakama 3, ku mugoroba nkakama 2. Nshoboye maze kuva kuhembwa, narahemba umukozi akama, ngahemba n'umukozi yahira kuko ntari ndabishoboye, ngahemba umukozi yahira, nkaca ndonga kumusesekara wo hejuru, nkaronkera rasiyo y'abana ku munsi nari kumasiga ilitre y'amata y'abana bamwe. Nukuri abana baramerewe neza, kandi nukuri urutasi impeshi nararonse ibigori. Oya no mu muceri naragize naratabiye mu muceri, ahantu hora nkura umufuko umwe n'igice, nakuye imifuko 2 n'igice. Ndashimira rero uyu mugambi watuzaniye twebwe bandaho nikora, bavuze ati abafakazi ibirumbira n'intabwa baragize umugambi mwiza wo kutuzanira iyi leta mvyeyi nihore ku ngoma, kuko yaravuze ati umufuko uronke icubika, umunwa uronke icurya. Turashimye turakenguruke, tuvuze ati tugire Kristo. Ndashimiye Imana yo mwijuru yo yabarungitse kuno mutumba wacu kuza kuturonsa inka. Je bwa mbere inka natanguye kuronka nayironse ifise amezi, none ku uyu munsi wa none ndayokoreye abandi, ndanezerewe kandi ahimbawe. Ukuri ico nohanura abandi nibagende bazifate neza, bazahirire, bazihe isondori, bazihe
bazicangira n'akamerasi amasondoma y'isi byose bazifate neza nabo bazoronka amata nka twebwe ni ukuri ndashimye kandi ndakengurutse w'iki gikorwa cabaye uno munsi inka vrema yarankundiye ndayikama litiro 7 ku munsi z'amata umufuko wararonka cubiyika umuntu ukaronka cufungura abana bakiga neza atangorane none n'ubu ifise amezi nkaba rero nshimiye abiyumvira no mugambi kuza kuturonsa inka kugira ngo umunwa uronke cufungura n'umufuko uronke cubiyika n'abana bige neza atangorane none ndabashimiye kandi ndabakengurukiye jewe nje kokora inka nahawe na leta mvyeyi leta nkozi nkongera nkashimira uyu mugambi wazanye bino bitungwa mu bene gihugu no kuvuga korora inka tutarazironka batubwira ko ari ibintu biremereye cyane ariko nka jewe kubera ko ari ryo ryambere nayo ndayirose nabonye ko ari ibintu bitagoye uyitayeho ukayikurikirana ni ibintu vyoroshe no saba ko uyu muvyeyi leta mvyeyi yatwiyumviriye kugira ngo turonke bino bitungwa ko twoyishimira cyane tukongera tugashimira n'abazanye no mugambi mu bene gihugu mu byo korora tukongera tugashimira n'aba veterineri batubaye hafi kugira ngo dukurikirane zino nka kuko baratubaye hafi baduha inyigisho batuba hafi kugira ngo izo nka ntizigire ikibazo hama mu mibereho ndabayeho neza cyane je ndavye aho narindi nari kure cyane mugabo ubu ndiko ndegereza ndi hafi sindashika ku ntambwe nini cyane ariko mu rugo iwanje abana baranwa amata ndaronka amase ndafumbera ibigori ndafumbera itomati irengarenga nta ngorane byose bimeze neza nukuri turabishima ndavyishimira cyane umuntu warose icyo ufungura n'umufuko wararose uko iyo ntaronka ku mufuko sinari kuri hisima ariko narayirishe kubera narose ku mufuko jewe ukungene nayirose iyi leta yacu yatwiyumviriye ko maze kutwiyumvira ko leta nkozi irampa inka ndaba mu bantu baronka inka maze kuyironka n'ukuri kandi yangiriye akamaro kanini yabaye inka nziza ntigeze igwaragurika ntigeze igira ikibazo mbere iragera ku rugezo wo kuvyara imaze kuvyara ndaronka amata ayo mata ngirira akamaro mu rugo ndabana baranywa amata amahera tuvukuyemo tukakoresha umugambi nukuri n'amase katugirira akamaro mu mirima nukuri cyo ndagishima kandi nkashimira ni leta yacu yatwiyumviriye ko umugambi mwiza kaduha inka nziza gutya yewe nokoreye inka wundi muntu naryohewe kubera nanje uyu mugambi kubera washitse ko navuze ati reka nokorera uwundi nawe aronke kugira iterambere ryabaye mu rugo rwanje nawe umushikire kugira nawe ayorore aze yokorera abandi kugira twese abanyine gihugu turonke inka mu ngo zacu je naho mba ndahantu nzaniruka kugira ndabe sisange yashonje cyangwa yanyotewe amazi cyangwa yagize ikibazo ntahari nico gituma ndayama hafi nkaguma ndayikuyakuya ngaburira amazi inka ni nziza mu rugo kuko jewe niyo ivumere ngeze kwiremba ndavuga ati none gaye mu rugo rwanje gotasha inka cyarumva muryohewe kuko inyumvise wonyene nserutse narumva ngo mo cyarumva naryohewe abokorewe inka baranezerejwe nuko barose inka nabo bati tugiye kuzikurikirana neza natwe tuzokokorere abandi je nukuri niyumva kamwemwe numva sawa nukuri numva merewe neza ku mutima ntiwokumva nuwosesura ku mutima nukuri yosanga ku mutima hera kuri ngiye kuyora neza n'ubwatsi namaze kwahira narunze ntiworaba ikirero naco kirasa neza ntiworaba kirera ntiworaba nukuri naje kokorerwa inka mu bari bararose bwa mbere nanje nagize amahirwe yo kokorerwa kuvuga baraduteguye baratubarira yuko bazotwokorera turatera ikibingo kugira ngo inka nitwayironka twe tuyifungurire neza inka ngiye kuyikurikirana kugira ndayirabe kugira akayabagu ko kurya hama mbonye itagira akayabagu mbwire aba veterinari batwegereye kugira ngo baze kuyiraba ivure mbonye naho yuko igiye gufungura neza ndayifungurire nukuvuga turayifungurira ikibingo tukayifungurira ikinyantete tukayiha isondori kubera inka yitunze ikugirira akamaro kenshi uraronka umwavu
uraronka amata ndetse ikagira akamaro kanini cyane no ku babanyi. Imana ahubwo yaranzigamye kugira abantore kandi turashima ku kiringo cy'iki gihe yuko turose ibitungwa tugiye gutunga kandi tugiye kubyicukira cyane kugira tubitunge bitungwa byacu bitagate. Je n'ukuri numva nezerewe gose kandi ndashimiye leta mvyeyi leta Nkozi kandi ndashimiye n'abantu banyumviriye ko nyine kugira ndoye inkinka n'ukuri ndanezerewe gose. Nahora mbona abandi barima nyene bakimbura nyene kubera baronka umwavu nanje narima sinimbure kubera atamwavu. Nukuri ndashimye ndakengurutse kandi ndanezerewe kuko banyokoreye inka umuntu wanje ugiye kuronka icyo ufungura n'abana baronka icyo bafungura n'umufuko uronka amafaranga n'abana banje bige neza. Ndashimiye umugambi mwiza kugira ngo natwe tworore twahora turima ntitwimbure tugasaba amasoko bazifise ntibaturosa we natwe harageze aho tubona ko dushikiriwe. Imana ishimwe uyu mugambi ubandanye n'abandi baze bashikira. Si ugutanga inka gusa, uwo mugambi PRDIGR warahaye ibikoresho abaganga b'ibitungwa, ibyo bikazobafasha mu kuzivura indwara no mu kuzibangurira ku rushinge. Ibikoresho baduhaye ni ibikoresho bizofasha mu gukora ahanini ibitungwa, haba kubikora amahembe, haba gufasha ibyananiwe no kuvyara, haba gufasha mu kubaga ibironda cyangwa ibihute ku bitungo. Kare twara dufise ibikoresho bikeyi tukaza turatiranya tubaza bo bafise ikica kiriya kugira ngo bikundike dushire mu ngiro ibyo baba baduhamagaye ko bimeze nabi. Iyi ni intambwe duteye kuko mu ntara ya Bujumbura twari dufise umuntu umwe afise ibikoresho bikwiye, abandi nabo wasanga bafise kamwe ukadusanga ntibikunze yuko barangura umurimo neza. Kuva tuvuye kuvyiga bari batubwiye kwikoresha ari bike mu gihugu, ariko bari baturangiye aho tuza turatora kuba birose ubwa mbere mu yindi migambi. Iyo bishitse hakagira inkirinda twahanahana n'abandi babifise tugashobora gufasha ico gitungwa mu gihe gikenewe. Niyo nzira twara tubicishamwe. Kuri uyu munsi uri hejuru turishimye cyane kuko ni vya bindi mu Kirundi bavuga ngo agatiro kimuhana kaza imvura ihise. Uyu munsi murabonye nyakubahwa ujejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu rwego rw'igihugu yabidushikirije ku mugaragaro. Uyu munsi igihe cyose umwenegihugu azoba nkenereye nzoba ndi ku kivi, bizonyorohera cyane ku buryo atanka yoshobora guca umurindo mwene igitungwa yanyizeye akampamagara. Nico bigiye kumfasha cyane. Ibikoresho byo kwimisha ku rushinge ubwa mbere bigizwe n'aka kantu mubona bakita thermos cryogenique, biragizwe n'ico bita serenge d'insemination, biragizwe n'urubuto, biragizwe n'ico bita amavuta yo kwisiga kugira ngo uri kurambara ntuhava ukomeretsa ico gitungwa, biragizwe n'ibirato vy'amaboko bita maga kugira ngo ntuze kwanduza ico gitungwa ubucafu, biragizwe n'akandi kantu bita gene gakingira urubuto kuko urubuto ruciye ku muco rushobora kononekara. Hanyuma biragizwe nako bita sizo kugira dushobore gukata umutwe wakabika imbuto ku buryo nihagera gushiramwo urubuto rufise inzira imwe rucamwo rugashika mu gitereko c'igitungwa. Biragizwe kandi n'ico bita librifya korosha tubanza kwisiga ku maboko kugira ngo ni winjira neza ntushobore gutraumatiza ico gitungwa. Biragizwe kandi n'ibikoresho umuganga akoresha mu kwikingira, ari byo cyane cyane nk'ibimora twambaye, hariho n'amabotine, hariho n'amamaske iyo bibaye ngombwa, ku buryo wewe uva aho hantu uzi neza ko igitungwa gisize ku magara meza wagisanganye. Umuganga w'ibitungwa yidogerwa n'abene gihugu mu gihe bari bamukeneye akaba atari habonekera, abaciye inyuma y'akarangamutima k'umwuga. Je no mutera kamo ko
ivyo bihe vyarenganye umwenegihugu akwiye kuronka umuganga igihe cose amukenereye ni ukuvuga twebwe batwita abaganga begereye abenegihugu ni nayo mpamvu uyu mugambi washimye kwigisha abaganga bize ivyo kuvura bagaca babinjiza mu mwuga wo kwimisha ku rushinge kugira ngo igitungwa c'umwenegihugu n'icarinda ntigize kibura umuganga kandi ari mwako karere. Mbega none abaronkejwe inka bategwa kama kahe? Akamano umutera nuko yoyikunda cyane cyane akayama hafi akayigaburira akayitwararika akayiraba gose igwaye akayiba hafi akayivuza bizomuhesha umugisha mwiyo nka usange bigenze neza mu rugo rwiwe. Abo bazironse akamuno batera nuko bogira umwete cyane inka kukwera uburyo buriho dufise uno munsi butuma kugira worora inka bigusaba ko ugira umwete cyane mu kurondera ivyo yirya mu kurondera ingene ibaho mu kuyigirira isuku. Ivyo birakenewe cyane kubera yuko utayigiriye isuku izokwama igwaye utayirondereye ivyirya izokwama yonze urumva ukugira umwete mwinshi cyane. Hariho rero aborozi n'ahari bakeyi hariho nk'umwe cyangwa uwundi usanga afata ibitungwa nabi cyangwa ugasanga bariko barabigurisha bidaciye mu masezerano aba yarasinywe hagati y'uwo mworozi n'abandi. Aha rero turabatera akamo yuko boheba bobavanura n'iyo ngendo tugaca tunatera akamo mbere abo mu ntwaro ngo babandanye nabo baba impande y'abenegihugu kugira ngo ibyo bitungwa bitangwa mu gihugu ntibibera amahirwe abenegihugu baho hantu kandi bibera amahirwe n'iyo ntara cyangwa iyo komine babirimo aho usanga babishoye bagashora ibyo bitungwa mu ijoro cyangwa ugasanga abandi batumye izo nka babo bakazibaga mu kinwabi gutyo ntabwo ari umuco mwiza. Tubateye akamo rero yuko bokumva yuko bofata ibyo bitungwa neza kuko ni bya abo bantu baba muri ako karere kuko nk'amata abonetse ayo mata sa y'uwo yoroye gusa ariko amata arashobora gufasha n'abandi bene gihugu baba muri ako karere. Ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo abaronkejwe ibitungwa nibabifate neza kandi bamenye ko ari umurima w'isangi. Abari mu nani nabo nibashingane ijisho ntiyagire ubononera bigatuma inani zihagarara. Aho niho wa munwa uzoronka ico ufungura na wa mufuko amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo riko reba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihuza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.